ndiko ndumviriza cyane Redemption Voice. Yeah. Yeah, Redemption Voice ndayikunda Kabisa. ndayumviriza gose. Moya munini ya. Ego. Wow. Kurira no kwiheba ibyo nivyo tuma nakarango nzimire. Nubwo abantu bahinduka nasanze we ntiyigera hinduka. Kurira no tuntura ibyo nivyo tuma nakarango nzimire. Nubwo abantu bahinduka nasanze we ntibigera uhinduka. Nateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokurako. Sinosubira inyuma manza amaso kuri wowe yo. Nateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokurako. Sinosubira inyuma manza amaso kuri wowe. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, na 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 na. Mugihe cy'umwijima uzombera umuco. Mugihe cy'umuyaga uzombera inkoni nishimikiza. Mugihe cy'izuba uzombera igitutu. Mugihe cy'imvura uzombera ubwugamo. This is Flash TV. We shine to progress. All right. Hello everybody. Hello everywhere. You are commanded in this kwizera yuko mumeze neza naruko ibintu n'ubuki. Ibintu ni munangi. Mukazi katoroshe nkaka n'amayimaje utobana handi hano namwe baniciranye n'umuhungu wanje. Ireri Tazoyi umwe mu bantu bariko barakora amateka kubijanye n'ama image. Ijwi wumva ryoyo ni y'umuhungu wanyu Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Love aka Diko. Ni umunezero udasanzwe kwakira iyindi talent kweri. Shobora kubivuga uko bakibaza ngo harimwo gukabya canke kurenza urugero, ariko niyo mpamvu aba hari Imana ikimutije umunwa n'agahogo uraza kubitubwira muvuge ati niyo canke siyo. Musaza mambo vipi? Freshman. Meze fresh. Na fresh kama fresh TV. Twaherukana kera Mr. Diko. Kera cyane. Gihe cyari kirekire man. Mu mwaka uraheze. Mwaka vraiment. Ndagweruka kera ukiva muri ntuze muri primusic. Hai mwidemi. Mwaka utarenga. Umeruka icyo gihe mwaka urarenga. Aciye imyaka imyaka kwa primusic iramazike kinini. Aciye imyaka nk'indi. Gusa yari yarabaye. Tukiriko turayaga kuma effect uburyo byagenze niki. Twaherukana mu kwezi hari mu kwezi nko mu kwezi k'umunani ko mu mwaka uheze. Yes. Urabona yuko wanabyibusha nanje nkakomeza guhomboroka. Ya. Nyene sinzi mbona bira. Cyanje akazi kari yongereye. Nubwo kataba kari karampemba cyane. Karaguye. Nawe karaza ariko kaza gafise ingufu curabyibuha. Sinzi nyene ngira ngo ariko sindabyibuha nyene tu. Man urimwo. Bana yuko by the way umusore aba yaje yanaberewe. Akarato kintuze batwita gututwo. Kadoga kuri jinsi. Akaranze guhura ariko hari ukuntu byamacinze. Impeta ku ntoki isaha imeze neza. Reka sindashira umwana mu mago mugabo ariko aho hasigura mugambara tu nyene bisanzwe tu. Ariko abantu hasigura ngo I'm in love. Of course I'm in love. You need love? Yes. With who? With someone. With someone like yes. Someone like her. Oh. It's Lily. She's a queen of my heart. Kabisa. I like her. N'uburyo ndabivuze ugacu umera biraboneka ko ushobora kuba wishimiye urukundo rimwe. Of course. Gani cyo gituma nguma mvyibuha ahubwo. Ibirungo babiguha neza. Ndavuga ibirungo by'urukundo. Peut-être urashaka kuba bimpa neza nkabijya neza. All right, so musazi idondora abantu bariko baradukurikira. Ku mazina nitwa Samuel Ndwimana, ayo ni mazina abavye banyise ariko abenshi banzi nka Sami. Imiziki nayo yacinshirira ko melody.
ukantu ka melody bagataye ko vuba ko bari ukuntu bariko baragenda bumva ibikorwa vyawe n'ijwi ritangaje kumbuga. No, si vuba ni kera gose, but akana gashizeho nyene like mu kwizera je nyene ubwanje, by my self confidence nari nifitiye ubwanje, nari numva nyene ko nzoba mu melodies maker mwiza kabisa, kucizera nari nifitiye. Yes, none urabona yuko ivyo wiyumvira kera biriko biraja mu ngiro, biriko biraza nyene uko ndiko ndabibona, biriko biraza ni buke buke kabisa. Yego. So ladies and gentlemen, mwamaze kumwumva aho babwira amazina yo ati ni Sami Melody. Yeah. Aho mwamaze no kumva yuko ari umuririmbyi. Of course nibaza yuko ubu niwo muntu tugiye kuganira mu mwanya utari muto, muza kumenya byinshi kandi hope muza no kuryoherwa. Muri no minsi uharayiye indirimbo. Kurumviriza cyane yihe ndirimbo? Indirimbo ndiko ndumviriza cyane shasha meruka gushira hanze yiwanje ni Jina Jehova. Ariko hari indirimbo yakunzwe cyane. Indirimbo yakunzwe cyane yiwanje yitwa Intambwe. Indirimbo yakunzwe cyane n'abantu benshi. Kabisa. Benshi bayikunze ntibari bananzi n'amashusho yanje ntibari banzi wo ndiwe. Ariko indirimbo bakunze cyane, indirimbo yagira postingwa n'abantu benshi. Genda bona utu video twinshi tw'abastar bagiye batandukanye, abantu benshi batandukanye. Henshi yarazungurutse hano mu gihugu cy'u Burundi no hanze mu Rwanda. Bivuze yuko no kuri playlist yiwawe n'ubundi nizo ziriko ziragarukako. Of course ziguma zigaruka kuri playlist yanje kuko nyine ndazifiringa nyine nkumva ko nyine zifise icyo zizana muri jewe. Yes. Imbere yuko tugera ku ndimbo zibiri ziwawe ndashaka kumenya ku bandi baririmbyi. Mu cyane mu Burundi ninde murimbyi uri kurumbiriza cyane no muzi? Cyangwa abandi ntabafana? Oye ndabafana? Ndabafana. Ndabafana kugira ngo muyabo turi kumwe. Ndiko ndumviriza cyane Redemption Voice. Yeah. Yeah, Redemption Voice ndayikunda kabisa. Ndayumviriza gose. Moya munini ya. Ego. Wow. Uvuze Redemption Voice nshane bukaye ko tutibukije n'abantu yuko of course uri umuririmbyi wo muri gospel. Ariko hari ukuntu urukinga. Umuntu atakuzi cyangwa atabizi hari ukuntu atoca yihuta kubona ko menga uri muri gospel. Ko menga kantu kubusani. Nako kaba karimo. Yeah. Boy, so umuntu arukinga nyine niko biba bimeze, niyo shusho yiwe mugaragaza. Nico gituma bamwe usanga bafite ubwanwa, je nka mfise bukiye yatanu nuwo ndabira kuri yo menga nta buriko. Kabisa. Abambyibushe abandi bakabonze. Rero bivanye n'ukuntu umuntu yifata, imitwarire yuko yambara, uko yitwara. Nyene biragaragaza ko umuntu aba afise look yiwe ariko nuko nyene biba bimeze. Ntabwo bugira ukabona yuko menga nk'abantu bashobora kukujudginga bakavuga yuko wabaye affected na bino bindi bintu n'iyindi how can I say bakasa naho babona ko menga wabaye affected na uno muziki wundi. Urabona ko batariko barakubona ingene wambaye. Mugabo tugiye kuraba nka wowe je na jewe ni wowe wambaye birato by'abasani. Oya abasani rero nivyo byo bashobora kuvyambara. Oya ahubwo je kandi nubwo navyambara. Jewe bino babiravye. Sindi wa murimvyo muri gospel. Je babiravye barabona ko aragataliano mwe nambaye mugabo k'igipastori. Kazimvye kabisa. Oya reka nagato. Chamba pasteur kabisa. Niko biri urumva. Gusa nyene uko umuntu aba yifata canke yambara nibisigura ko ntambara ikisi. Kuba nambaye jeans ndayambara. Bibaye ngombwa agashati nkagashirako kabisa. Ituno nambaye natwo kugira ngo nyine tu umunsi uburyoshe abantu babone nyine uko wariko tu sino nta birenze. Nari kuba mfise looking y'abasani y'abana nambaye ashira ko madre y'abana mfise amadrede canke mfise utundi tuntu tugaragaza ko ndi umusani mugabo umuntu wose twora ntibona ko ndi umusani kabisa. Ebana musaza banzu twinjizemo rero dusukemwo hari ukuntu tubara kwatanye tuvuga ibintu byinshi abantu batu umuntu ko batamureka se ngo twidondore mu buryo bwa guse. Ndakunda cyane indirimbo yawe yitwa Intambwe. Intambwe. Yeah man. Wow. Intambwe rero intambwe ni indirimbo kweri kirakora amateka ikirazunguruka. Nabonye abantu bari ko banayipostinga cyane ku ma status. Of course.
ni indirimbo yashize ko ku mwaka uheze rya ndirimbo si ya niyo mu mwaka uheze igomba kwiza umwaka mu kwezi kwa gatanu zo kwija umwaka ndashize on YouTube mugabo ni indirimbo abantu benshi bariko barakunda cyane kubera iki bisa n'ibyagarutse uno munsi ku wundi muvuduko mu gihe ico gihe cose menga ntivyari byavugishije abantu gose yarigeze kuvugisha abantu dasanzwe irazunguruka henshi cyane ndibuka ko nagiye mbona ama stati amwe y'abastare mu Rwanda bayishize kuri stati ngavuga ati wow igikorwa cyakoretse igikorwa cyagiye bwa bundi kirasiza amavuta kabisa yego naje bwanje nyine n'indirimbo numviriza kenshi n'indirimbo nduhura n'indirimbo nkunda cyane ndayifiringa gose iyo ndimbo yanditse uri mu bihe bimaze gutimbera yuko nayituremberako rya ndirimbo nta bihe nari ndimo uretse gusa ko jewe mu kwandika indirimbo nisunga igihe abantu barimo narabona ko abantu barushe ndavuga ati basi nanje reka nzana ikintu kizotuma abantu baruhuka nimvira kuzana indirimbo intambwe ye n'indirimbo kandi n'indirimbo vraiment sinovuga ngo n'indirimbo imeze jewe n'indirimbo yene ubwanje kuva ndayiririmbya yampinduriye ubuzima wowe nyene ubwawe ku giti cyawe of course kumbe yari nka inspiration iradodobiza muri declaration yiwanje ni ibintu natura ko Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ububasha twayaduhaye yaduhaye ururimi buri ku rurimi rw'iwacu nivyo tuvuga nivyo twizera nibwo ubasha bw'ibyo dufise so rero iyo ndiko ndadeclare ibintu nkavyizera biraba kabisa kandi sinovuga ngo jewe nyene n'igihe kirahindura ubuzima no kuvuga ngo wayumvirije wese wayumvirije wese akayigira ubuzima bw'iyo kiramuhindura ubuzima indirimbo irimo amajambo biratangaje ko kuntu umva ko byahereye kuri wewe nyene of course byahereye kuri jewe kabisa none wambwiye ngo twaherukana ntaravyibuha waravyibusha mana n'amafaranga ubona ari karakumota oya reka n'amafaranga mfise ugomba ntibazo have banungikira abagabo hari kadolari abantu bahakuye wanavuze yuko uri mu rukundo hari n'igihe wodutangaza tukabona nkono mwakuheze wasohoye icanditse urumva niyo ntambwe umugani wawe umuntu aba ari karatera of course umuntu nyene byose arabijamwa akaraba ko bigenda neza kugira ngo agerageze nyene kuko ntitwoguma tora abaseribateri Imana yavuze ngo mugabo reka kunyicisha inyota rero ureke no kwicisha bariko baradukurikirana twagiye n'intambwe indirimbo rero ntambwe ni indirimbo uraza kuyumva nawe indirimbo nyene ikora ku bantu gusa amavesi avuga ngo kurira no kwiheba ibyo nivyo tuma akarango nzimire nubwo abantu bahinduka nasanze we ntiyigera ahinduka kurira no tuntura ibyo nivyo tuma ntakarango nzimire nubwo abantu bahinduka nasanze we ntibigera uhinduka nateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokurako sinosubira inyuma manza amaso kuri wowe nateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokurako sinosubira inyuma manza amaso kuri wowe mu gihe cy'umwijima uzombera umuco mu gihe cy'umuyaga uzombera inkoni nishimikiza mu gihe cy'izuba uzombera igitutu mu gihe cy'imvura uzombera ubwugamo kurira no tunura ibyo nivyo tuma nakarango nzimire nubwo abantu bohinduka nasanze we ntibigera uhinduka nateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokurako sinosubira inyuma mpanze amaso kuri wowe nateye intambwe nje imbere ikirenge ku muriro sinokurako sinosubira inyuma mpanze amaso kuri wowe merci beaucoup yes niyo rero kirakorera abantu nyene imitima y'abantu ikiraruhura numva ku inko message ni indirimbo ituma umuntu ayihevye ashobora kumva ko aremurukiwe mu mutima kabisa
indirimbo isubiza ivyizugiro umuntu wow mu gihe aba yabitakaje. Yes. uburyo uririmba nk'umuntu umenga arafise amashure y'umuziki yize woba hari ahantu wavyize canke nimwe abaririmbyi bavuga ngo ni ingabirano ngo nisanze mwuko gusa? Ni ingabirano nisanzemo mugabo ndabitravaye nabikoze kabisa. maze kumenya ko afise ingabirano nagize ama recherche ndavyiga ku giti cy'abandi nta shuri nagiyemo ariko naragize ama recherche yiwanje nyene ndashobora gushika ku ntambwe ndavyiga buke buke tu kugeza aho ngeze ubu. Yego nta bandi bantu baba bagukikije bakwegere canke izindi generation ziba ziri musi yawe rimwe uvuga ati reka ndabavungurire ku bumenyi? Barahari abo nigishije barahari kabisa, barahari abo nigishije usoretse gusa kubu nyene kumvo z'imyanya tu mugana n'ubundi mba nkeneye kugabira abandi kabisa nanje nabiherewe ubuntu abisaba ngo nanje ndabisangiza abandi. So tugitangwa kwavuza akantu ko muri primusike nibaza ngo n'abantu benshi babimenye nimba bariko barakubona hano ubu uriko urasohora indirimbo zikundwa canke twanakuzanye hariho urugendo rwawe n'ubundi imbere y'uko ugera hano hantu wafashe cyane cyane novuga mu muziki. Nivyo koko woba warigeze kwitabira primusike? Ego mu 2019 ahitabiye primusike nari naserukiye intara Makamba nabaye wa mbere muri region Sud harimo na Bujumbura. Naho nyine narabaye wa mbere ndashika muri demi finale. Ego mani kukazi oya nta bika primusike ya 2019 washitse muri ba Tetero mwari kumwe? Ego Tetero twari kumwe kabisa. Ingabirano yawe urumva yuko imureka. Ubona rero kiriya gihe abatsinze bashobora kuba bagusumbije iki uvuga uti nimba byo nashobokeje nkongera nkitabira higanwa runaka ubu narabonye yuko ntosubira kunanirwa? Kagihe byabayemwo gutandukanya uko byaje siko twari tubyiteze kuko demi finale nta jiri yakoze. Sinovuga rero ngo ababaye aba mbere ngo barashoboye kurusha abandi bavuyemo. Haya demi finale nta jiri yari rimwe ba selection gute baravuga ati naka yadutse naka demi finale nta jiri yabayemo igituma jiri tabayemwo bakose ku mavote. Demi finale niko yari itunganije nivyo muri market twebwiye dushaka iyo tuza kuba abantu dushaka kajagari kwari kubitwarira kuko bari muri contrat yacu twari tuzi yuko hazoba harihomwo jiri 50% akabamo na vote 50%. Mugabo tugeze muri demi finale bacavuga ngo vyahindutse ngo ni vote zonyene. No kuvuga bashoboye kuronka abazi baronderera baravanshije. Haro n'abatsinze atari kubera ngo barakaze bararenze kubera ko gusaba barosa ababavota ababibagiramwo bari kuri teri bakabibagiramwo bakabavota. Me ntabwo yari jiri. Ego ariko mu baririmbyi mwari kumwe ninde uvuga ati honestly uyu muntu yarateye ubwoba havuyemwo wewe? Bose bari babizi bari babizi ariko ukuri guhari nuko ahe cyangwa byakunda bararushanya wa mugabo ya bose bari babizi. Wa muntu hari ukuntu buri muri competition ukavuga ati nanje nubwo nize ibana naka ndabona ni eremaje nakose ni eremaje. Ya harimo amaherema kwiri yarakaze nka Francis Desté yarakaze vraiment yarabizi. Harimo na Blaise mwarageranye muri demi finale. Desté yaragize menga no muri finale ahubwo. Oya yagize muri demi finale twaviriye muri finale muri demi finale twese dukugwamwe n'amavote. Undi yarakaze yari Blaise harimo ba Bonke ba Sostene bari bakaze ba Tetero. Ragere mbega ntiyagetse yavuyemo kare yavuyemo muri quart de finale. Kabisa. So nakana tuba ducishijemo nyene kugira bumve yuko burya umuntu kugira nagera ahantu abafise na CV hambavu rero y'ivyo nta bindi bikorwa n'ubundi by'umuziki nka achievement bindi waba waragiye barizwamo guhera kiyagiye? Naragiye muri Mirror Makers ibyagenze neza ayivamo. Nigeze kubona ngo wasayininze wambaye na brand yabo ko asinamenye iyo byahereye.
bijya nabivuyemo kare yagiye na ireri ari ku ruhande hafi aho nabivuyemo kare nyine kuko nabona ko donc ibyo twako turavugana nabo n'ibyako birakunda bivanye hari usanga nyine mudahuriza ku tuntu kanaka nca ndabivamo hakiri kare rero nca mpitamo kwikorera nyine ku giti cy'iwanje ariko niba atari banga biravuga yuko by'amakuru mfise avuga yuko abaririmbyi basa n'abasayininzeyo babijeje ibitangaza ariko mu minsi itari mike bitangira kubananira gushira mu ngiro ivyo babemereye ivyo bari ibyo bose navuga ngo byarabananiye barabikoze barabikoze ko n'ubu hari abakirimo muri Mire Makers mubo mwari kumwe kiyagiye ko tutababona sije nta bikorwa ndiko ndabona byinshi biri ko biravana naho bigera mugabo barakora we nta gikorwa na kimwe ba mwari bwakorane oya ndanagimwe twari bwakorane kabisa uko bibona rero nk'umuntu yaciye antuka Mire Makers yari nka lebo mwasayininzemo ububona gute impamvu kino kintu nshaka kutukivuga no kubera ngo ni kuvuga ngo urabona yuko no munsi uri muri ya industry n'ubundi wayigiyemo kandi ndazi byanka byakunda ntabwo uteze gusubira inyuma umugani wa ya ndirimbo of course bivuze yuko uri documenta bihagije ubona mu Burundi kuba muri lebo no kutayibamo nihe umuririmbyi ashobora gushikana ingoga bo reka tuvuge gutya kuba muri lebo ni byiza ikindi gihande naco si byiza sigura ça dépend lebo ishobora kugufasha ikintu kimwe mu gihe iyo ufise uburyo irashobora kugupushinga iyo ifise uburyo yego ishobora kugupushinga ikagushikana kure ukaronka aho uhera Igo hari abantu bagiye baraca amarebo yabakoreye ibikorwa bagaca bibagira ko lebo zabafashije mugabo lebo irashobora kugupushinga ikagushikana ahantu utashobora gushika nimba bagukoreye indirimbo umenye ko indirimbo ihagaze mu mafaranga bagukoreye na video ihagaze mu mafaranga promotion uko yo bingana kose ihagaze mu mafaranga so rero ushobora utashobora kubironka rero uyiciye mikagupushinga nico n'igikorwa yubahe mugabo biba byiza cyane iyo ushoboye nk'ivyo bintu kuvyikorera ku giti cawe ukipushinga wenyene bica bivana n'uburyo umuntu aba afise kuko uburyo twese nibushobora kuba bungana aho mashaka ko afise uburyo akavuga ati no kwikorera indirimbo cyo nyene nkayisunikira nkaba mfise abagenzi babiri canke batatu bafise ama social media bakamfasha nk'uko wowe wampamagaye hano muri Fresh TV ukancisha ku kinyamakuru ikomeye kabisa donc aho nuko abantu bagenda baramenya muri ivyo rero iyo ushoboye kwipushinga wenyene biragufasha kuko iyo urose umutera nkunga gufasha gusupportinga bari byiza gose mugabo ivyiza nuko gusa nyene bigoye sino umuntu yo kwikorera ku giti ciwe niho umenya aho hengamira ni naho umenya aho vyankira n'inguvu nke zawe niho umenya aho ziri Muno munsi rero wewe uwoza avuga ngo agufashe ukamwishimira ukuba aje ni umuntu yoza ameze gute afise imigambi imeze gute kuri wewe bo jewe umuntu yoza kugira ngo dukorane bien sûr tara irahari simba ndiko ndiyemera ngo mvuge ngo tara ndavyemera ko nk'abandi bavyemera irahari sino kwemeza ibintu ntazokora meno kwemeza ivyo nanje nzokora kugira ngo dukore bisaba ko uri umuseriye cyangwa ukaba uri umuseriyeze ako kantu ka seriyeze ngo niko kabi ako rero niko kabi cyane birasaba nyene kuba uri umuseriye donc utazi umbwira amajambo ahubwo akakwereka igikorwa nyene nimba ufite imitahe ngo dukore ibikorwa hama tubishire hanze bija hanze bikora bitrending hama je kizoba gisigaye nuko tuvugana nimba tuvugana tuke twagiranye kontra amasezerano y'amasezerano twagiranye nkayubahiriza naho kayubahiriza ivyo nivyo bari byiza kabisa ibisigaye navyo tukaca tureka tugakora akazi sinavana kuza kumbwira ngo dukore nk'abandi uko bagiye barabimbwira uko bagiye barabigenza uko babigenza abandi ugasanga ntaho muri ko murashika me gukora dukora ni sawa yego
Amen. Urafise aho usenga cyangwa uri umuririmbyi yigenga? Afise aho nsengera. Yego. All right. Ubona nta kuntu hari ikintu cyagiye kivugwa ugasanga umuririmbyi ashaka kuririmba abarizwa mu ishengero runaka ndi muri gospel kuko naho tiko turavuga. Ubwo ugasanga iyo shengero ahombo ryamubereye intambamyi. Ntabwo ubona yuko wewe kubaho uri umuririmbyi wongera umatanye cyane na eglise bishobora gutuma utagera kwihangiro byoroshe, cyangwa ubona yuko eglise ahubwo ishobora kugusupportinga nayo ukisanga wagize izindi ngufu zikugeza kure cyane? Muri make eglise ntibikeneye ntitwa dukeneye byidufasha ahubwo eglise bikeneye byo twe tuyifasha. Niko bisi. Rero bishino bihendera. Eglise ikeneye ibyo yifasha. Ariko sikeshe eglise zo gufasha. Ariko igufashije hari ico byo bitwaye. Ntaco biba bitwaye. Navuze si kenshi. Si kenshi bikunda gushika. Ariko biraba. Tuba muri eglise kugira ngo turonke abadusengera. Turonka aho tubarizwa. Ni nkuko namuna ashobora kuba hatagira muhira. Utegeza kugira utaha. Abavyo byo nubwo butaha mwibombo urataha. Utegeza kugira utaha. Hariho muhiri wawe. Rero na eglise iyo uvuga ati jewe ndi mu ruhande n'Imana utegeza kugira aho umviriza ivyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Mugabo nibisigura ngo eglise icibana ivyo ugomba gukora. Ufise indoto ziwawe kandi ufise aho ushaka gushika wewe. Mu buzima nizi ikintu kivuga ngo kandi n'ikintu mpora ngenderako ni umutima wanje urunyibutsa kandi buri munsi ngo senga kandi kora cyane. Niko kantu ka ugenderako. Ako niko ngenderako. Senga kandi ukora cyane. Senga kandi kora cyane. Muri ivyo bibiri nikihe gitangura? Hatangura gusenga. Nangira umuntu yabanza agakora hama agasengera ibikorwa vyiwe. Gusenga navyo biratangura. Nico gituma natanguye ngo senga hanyuma ukore cyane. Nibaza ko ntufata umunsi wose ukora senga iyo byose ngusenge n'imiburi ibyaye iminota myinshi ni 10 cyangwa 15. Naho nyene iyo ugize amahigo ukayihetse. Nkayireri we waheruka mu konwere yo mu mwaka uheze. Rero urafata umwanya wo gusenga ugashimira Imana ko yakuzigamye ijoro ryose. Kandi ukayereka ibikorwa ugiye kujamo. Hanyuma ibisigaye you must work hard. Kabisa. Utegeza gukora cyane kubera ko namanabwiye abantu ikintu kimwe. Mu bintu byose dukeneye amafaranga. Kubera ko je sindabona umuntu yagiye muri alimentation ngaca atera amasengesho avuge mu ndimi hanyuma baca bamuha ivyo akeneye. Utegeza gukora mu mufuko. Nico gituma gukora cyane. Nubwo bari kwa pastor nyene winjiye abantu bakubwira ati turi muri shop n'udandazo banzuri. Ivyo byibisabisho. Ntavyo ndigera mbona. Kuva nakabona sindabona umuntu yakubise ibisabisho ngo hanyuma muha ivyo agiye gutora muri alimentation. Ariko sinzi abantu bigeze gusenga shamanu zirakoragurika. Nta shaho batanze. Zya zarakorotse. Misimi rakoroka barajya barahaga. Zirya zarakorotse, ego zarakorotse. None gashahu. Kugira ngo abubu ntibasenga hari manu urabona ikorotse. Manu yuno munsi. Cyo nibaza manu yuno munsi. Ni nko nshobora kuva hano. Avashye banangiye muri ville ndagaragara mfise bisi gusa na Karole. Ngezeyo nkahura na irerete bana. Tora dimire ndaguheka mu. Bewe urazi ko naho nyene wakoze. Ijya bisi wafashe ukagenda ijya ni kapitale watanguje kuko iyo utajayo utagira volontaire ngujeyo. Ntabwo mwari guhura ngo yaguhereze. Ntabwo utegerezwa kwicara kabisa. Utegerezwa kuvyuka ugakora. So gukora kwawe rero niko kuzogushikana ku iterambere ry'ibyo ushaka byose. Kuko nta muntu uje ndabona akora cyane. Akena. Niko bimeze. Oya. Ariko sama aho hantu rero je twava tutahuriza ko neza uzi impamvu bivuze yuko nk'ubu aba boss dufise mu kino gihugu bo bari bo bantu bakoze cyane gusumbya abandi. Reka ndagwa karorero. Ça dépend n'ivyo ukora. Kubera iki? No muso washobora kubukora ukaba uri umukarani. Bajya bakarani nguvu bajya bikora aba porte. Urabona. Urabona? Mugabo nibaza ko abantu bakora cyane gusumba bajya. Kandi bakoresha inguvu nyinshi. Ariko style muri societe baracafatwa nk'abakene. Kubera iki none biba none? Ivyo bintu. Habwo nico nyene narinda kubaje tese abakora. Icyo gituma biba ni icyaha. Gukora cyane ntibisaba ngo ni gukora ni guterura ibintu n'ingufu. Kuko hari abatipe baterura ivyuma abantu usanga afite ukuboko kungana uko. Mugabo ugasanga n'igihumbi ntagira ku mufuko.
nabajya twashira mu bakora cyane rero mugabo gukora cyane ni ryari ni mu mutwe ni kwiyumvira niyumvira toke uno musi ndumukarani nterura imizigo mugabo birakenewe ko niyumvira toke no mukimekanisha rimwe amafaranga reka niyumvire ntangure basi saving make kugeza igihe nzokwiza azotuma nigi kimekanisha kugeza igihe nzotangura gukorera kuri mesh nkaduga bukebuke uko niko gukora cyane investissement yawe nimba utanguje 50 canke 10 ukamenya ingene uvyaranja bikaduga wenyene bukebuke uko niko gukora cyane sino twese twitana isuka tukarimagura ngaha vire yose tukayirima tukarata inguvu kabisa ibintu byose tukabomora muga ntacyo twoshikako ariko gukora cyane ni mu mutwe byose vyakira mu mutwe gusa alright umva uko n'umusore ubara nikoreye ko no ku buzima busanzwe igira gutyo kabufise iyo bumenye ebana dukubite ku kandi kantu kuri ya ndimbo yawe igira kabiri umbabarire vraiment je nakiri umuntu nka wewe bashaka nyene kabisa tujye ku buryohe bwa live. Okay, kabiri nashize hanze n'indirimbo yitwa Jina Jehova ni indirimbo y'igiswahili nayo nyene iri kuri YouTube yawe nayo nyene kuri YouTube yanje okay ni Jina Jehova by Sami on YouTube ucisangako Sami Melody kariko ka melody ka melody kariko kabisa konye nako niko kantu ka present yego melody okay genda gutya ujanja wote ulikwisha nilipojua kama wewe ndo muweza mengi mazuri ulotenda we Mungu Baba Alpha na Omega wako mwana kamutuma duniani yeyote kwa mapendo akatuponya na kutuokoa na kutuahidi uzima wa milele. Jina Jehova ndo jina lako Baba Muumba yote dunia na mbingu. Jina Jehova ndo jina lako Baba Muumba yote dunia na mbingu. Atabadilika siku zote ni yule yule kabisa, kimbilio la wote hasa wanyonge. Atabadilika siku zote ni yule yule kimbilio la wote hasa wanyonge. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna. Yes, It's like this. Hakuna kama wewe, hakuna kama Mungu. Naho twogomba tukagira gute nta kintu na kimwe gihari n'Imana kabisa. Bese mu kwandika urabe biriko bira muri societe cange uranahabwa inspiration uri nk'ahantu kumva biraje bidudu bije muri wewe kakantu nyene ko kuba nyene mfise impano karakora nkumva biraje canke naho nkafata umwanya nkiyumvira. Hari ibintu usaba gufata umwanya ukiyumvira ukabanza ukamenya kwanza situation abantu baba barimwo abantu muba muri kumwe donc ukiyumvira ko ni indirimbo ugiye gusohora izogira impact ingana gute mu bantu byose ukavyumvirako kabisa. Yego hari abantu nyene uzumva ngo nariko ndagenda ngo numva ijwi riraje nicaye ku musenyi ngo nca ndandika sindiko ndaharira ko bitabaho ariko sometimes biba ibintu genda navyizeraga kikumva ko umuntu ashobora kuba yahamye ngo akavyuka atabiza akandika mugabyo shoboka sinzi nkeka muhabwa none wavyuse utabizi gutukandika ugaca usanga birangiye nijwi nukuvuga na melody ugasanga n'amanyanga nawe bareka kutubesha gusa umuntu donc ni ka kantu nyene k'impano kuburantu gatekana nka nicaye muri jardin nka ndi je nyene nkatangura nkashibwinge kugihe nka refreshinga hanyuma bikaza bukebuke birashobora kuza. Hariho n'ababihabwa nyene babihabwa na Saint Esprit bikaza bivanye n'urugezo ugeze ko mu gusenga bikaza uko n'abarota barabaho yego ukarota indirimbo kandi ugaca uyibuka ni ya mpano nyene yo kudashobora kuvyibagira kabisa. Yego so musaza biranavugwa rero yuko burya rero abantu banabimenye hambavu yo kuririmba ngo uri n'umwanditsi w'igitangaza. Sinzi nimba babivuga bafatiye kuri indirimbo zibiri umaze kwiyandikira cange nimba bihora bishikukanandikira n'abandi bantu. Kimeze gute kijanye no kwandika indirimbo? Kwandika ndandika yego ndandika
ushaka maze gushira nziza 2 mbwa nanditse nyinshi yego nanditse nyinshi cyane kandi nandika zose mvuze zose secular music ashobora kuvutura nk'akarimbo k'urukundo to mvuze secular music zose ndazandika byose ndavyandika ntabwo ubona yuko entourage ishobora kwifata nk'uko menga wavuye mu murongo w'Imana mu gihe wanditse nk'indirimbo ninde iyo nandirimbye iyo nanditse uvuga ko byo bicaha ari uko bamenye ibyo wanditse ni nkuko nawe udashobora kumenya uwo nandikiye oya ndiko ndavuga for example mfate nk'uwandikiye nka Double J hama abantu bakamenya ko ariwe wanditse ico gihe byo kwitwa ko ari bibi oya nenda kubaza nimba nkozi ikintu umuntu akampemba akakimpembera hanyuma wakagenda kugikora Deje ndaharwa nk'akazi ni nk'ukuntu wancapa hari abacapa matablo mwaje matablo bacapa abacapa imisozi bacapa ibikoko bacapa amazu abacapa ibirere bagacapa abakobwa bari gusa bisigura muga kayica bivana n'ikintu umuntu wamutumye icarico Ariko rero nibaza tureke kubeshanya Sami nk'uburi umuntu akijijwe ugahabwa idire yo kuja gucapa abantu bari gusa ukabishira mu ngiro kanaba publiya je kubwanje numva jewe nkabo nico gituma rero udashobora kumenya nimba nabikoze ntushobora kubimenya nimba waratavye ari Imana irabimenya donc wewe jewe gusa nakwagiriza ko ari bibi niko nava mu gihe byo bari bibi jewe numva bitaza kwitwa bibi mu gihe byamaze guseruka ahubwo bitaranaseruka kubera ko ufise uwo muyaga ariwe Imana ikubibona byose naho nyene woba waguye mu ikosa nimbari ntakosa ririmo none ikosa ririmo gute oya kwari kukubaza kabisa nta kosa ndanemera yuko umuntu yanditse rega nimba umuntu ashobora gucapa ibintu sivyo agacapa umukobwa ari gusa akamushira kuri table canka akagira dese akayishira ngaho ntabwo ari icyaha kubera ko birabaho uno musi ubonye umuntu ari gusa ntabwo ari icyaha kumubona none ni icyaha gute kiza kuba mu gihe agutsitaje ukabyemera wowe mu gihe agutsitaje wowe ni wowe witeye ibibazo none nk'akaroro nk'ubu ugiye nk'ahantu ugiye muri dushe gacukutana n'umukobwa murahuriranye ubwo nyene wewe mugaca mukutana pa ajeje kwambura nawe ugaca winjira utari wabonye ko ahari muri uwo mwanya nica umuntu kwera wamubonye wewe acte ukoze yo kwinjira ntabwo ari icaha mugambwe uwo mukobwa ibyo bintu baba yabigize ari nk'umutego yabonye kugira unasi acaja muri wa murongo w'ibyo bibiri ivuga nico gituma rero bivuga ngo harago abazana ibigerageze n'ibizobura ariko hago bigize ngo ababiza hanyuma uwo bishikira nawe kubera biri ahandi hantu radusaba kwihangana tukabyihanganira uwo bishika ko nawe bikamutsinda akarorero nk'umuntu acapisha tableau acapisha tableau nk'udufata uvuze ncapira tableau iri ku muntu ari gusa uzi neza aho ugiye kuyishira kubera iki tutarasanga mwibarabara aho zimanitse aho bazimanitse dusanga aho izanditse ko Ingo magazine tugasanga aho izanditse ko Fresh TV tugasanga aho izanditse ko ibindi bintu kubera iki ziya tutazisanga nukuvuga ngo nugiye kuyicapa ugiye kuyicapisha afise icagiye kuyikoresha wewe ukora akazi baguhaye hanyuma ico bazokoresha ako kazi ico kintu wakoze wowe ntibikuraba uravyumva kabisa wowe ntibikuraba ukora wowe uvuga ati je ni mvuga ati okay tableau ndayicapira 100 wowe ico murabana nuko gusa wacapye ya tableau yaguha ivyo 100 vyawe so nukuvuga rero ubu mba nagutaye uvuga ati je ndazandika bikurikira along here nukuvuga ngo abantu bamenye yuko wandika indirimbo z'urukundo niza gospel zose yes zose ndazandika niba jewe nayanditse nkakwandikira kuko reka ndakorera karo gatoya kwandika indirimbo y'urukundo si caha ugiye kora amaza buri Dawidi yaririmbye ivyo baririmba vyose byinshi uretse gusa ko ubu bimonogoje bagashiramwe ibidakenewe bakavuga birebire bakazana izindi mvugo zitari nziza z'ibindi bintu nyene baba bashatse gufobeka vy'iwabo ariko kurimba urukundo si icaha oya ntashaka irimo aho zaburiye wayoze bimwe ivyaha gusa
kubera Salomo nawe muri Zaburi Zaburi no ndiko navuga Salomo mu ndirimbo hari amajambo y'urukundo menshi yes mu gitabo cy'indirimbo none mu gitabo cy'indirimbo naco gashaho naco ko kiri muri Bibiliya navyo nivyaha asa nkubatse ariko ico nzi cyo nuko kiyari gitabo ceranda atavyaha bizunguruka wara nico gituma kubwira umuntu ko umukunda atakibazo ikibazo nuko bimubwira umubeshi aho nibaza ko yihindutse ikibazo nico gituma je natangwe ndabwira ati jewe ndi mu rukundo kandi I'm serious kabisa nundi kumwe nawe uri mu basore bake mbonye bemanga kino kintu muri ino myaka wanse ko abantu bazava bakwandikira ngo nagukunze so bwana Sami Melody aho bari umuririmbyi rero umaze kwandikira nko mu mazina tuzi hano nakubwiye ko bahari mugabo sinshobora kuba kubari barahari ariko sinshobora kuba kubari nico cyaki nakubwiye toki je ndakora ikintu mugabe ico kija gukora mu nyuma jewe nagihejeje ico kija gukora mu nyuma ariko bino bikorwa mva bwenge biriko biragenda vyerekeza ahantu novuga hari professionnel kugeza n'igihe mu minsi iza nuzoba yavuga ijuruhwa mu ndirimbo ya utegerezwa kuzo mu identify ukamuvugamo barero utinya ko bakuvuga oya igihe nicagera ni nkuko kandi nimbo nuwokora indirimbo mu burenganzira bwiwe canke mu bushake bwiwe uko abishaka kanyandika toke songwriter ni naka ivyo ntaco byo babintwaye jewe kabisa so kwandikira umuntu rero indirimbo nk'ubu kubera benshi baba babishaka haro naba barabuza abandikira ubisaba iki usaba umuntu iki kugira umwandikira indirimbo biravana bivana niyo ndirimbo ariyo bikavana n'ico ashaka mbeye wanditse indirimbo umuntu muha lyrics gusa canke na melody biba biri kumwe nawe ushaka tukaja muri studio ndagukompora byose ndabikora ukanaririmba anakuririmbira hanyuma wewe ukagenda ukiga hanyuma uhejeje bagafuta diwanje hanyuma ukaza ugashiramo rwawe abantu bashoboye mwene ivyo bintu hari n'ukuntu rimwe na rimwe usanga baja no mu bintu bimeze nko kwemusinga ugasanga baritabira mu manzi ya mariage baririmbira abantu niki ibyo bintu nturabitangura byose ndabishoboye kandi nanabikora cyane nubu nimva ikiraka ca mariage umuntu akeneye ko tumuririmbira karyoherwa music live cyo tubikora neza gose numvise ubizi ireri natantanga uzondirimbira mu yanje MC mu birthday n'ibindi byose ndabikora nubwo irera avuga ngo nta gikwe nta gikwe ngazagira asha sinibaza yuko manager mukora bitegekanye ubuko ariko arashaje man oya munga aracari na muto ya mugabo oya nta kugira dream zo kuvuga ati nanje jo nzoba ku muryango urabizi mbo leta itwegize jako umuhungu abafise imyaka gwera ku 21 umukobwa nawe akaba ari kuri 18 bisigura ngo umaze kurenza 21 ukaduga ukadepansa nk'itatu hejuru uriko urasatsa aho nashaje gose byare washaje ntubibona ko washaje kabaye ni atari sasa mu Burundi kundi wehe muririmba murimbye nkunda bo nkunda benshi oya wa muririmbye ako kantu rero murakunda kukitwaza umuntu abakunda benshi of course ariko hari umuririmbyi uvuga ati nukuri ubu niwe muririmbyi wanje w'ibihe byose muri sekira cyangwa muri gospel duhere muri sekira ndakunda umupeti yitwa Diwani Diwani ndakunda mukunda ariko akora neza muri gospel nakubwiye ko nkunda team okay ego wari wayivuze nivyo ndakunda Redemption Voice kandi nkakunda na aho mpeta ariko akora neza Francis Dest okay apeti bashasha bato nyine bagwaruka kurazamuka muno mwiki gihe nibo wikundi bakora cyane vraiment bakora cyane gose kabisa tutibagiye n'aba legend nk'aba Apollinaire yana batama vraiment turakunda cyane kabisa bibaye ngombwa ko usaba collab uno munsi wayisabande collab collab nyene ya collab bakubwira ngo irahiti nakunda bibaye ngombwa ko uno munsi urimbana n'undi murimzi ubona mwaca muririmbana right now yo bandi
naranse ko ntazokwigira nsaba collab. Niko biri ariko we bazoyigusaba. Yeah. Ako kantu katari keza uvuga ati je nzokora abayinsabe ariko je ntayo nzosaba. No, jewe urazi gituma ujye ugiye kubwira umuntu ngo dukorane collab umengo uriko uramudugiraho ushatse kumudugirako mbwa ni byiza ko ukora abantu bakabona ibikorwa ufise umuntu akavuga ati ndavye ibikorwa ufise nanje nivyo mfise ndabona twokorana kabisa. yego. Alright, so musaza buba ari umunezero ushaka kuyaga n'abantu b'amatalent nk'uko izere ko n'abantu baba baryohewe ariko je numva wanaturimbiye ibintu bike bano bamengo uradusondesa ariko wagerageje. Ni byinshi cyane. Reka dukubita kandi kantu unavuga akajambo kagasunika rugi wumva wifuza ko abantu bomenya then tuguherekeze. Nakarabo ko buriya ndifuza ko turimbira indirimbo irimo ibintu by'ama feelings. Aho no kuvuga ngo nimbara ama R&B niki ndashaka kukumva neza sindakumva kugeza ubu kuko hari ukuntu wagiye utwiyima uririmba buke niki abantu bumve nyene melody ko ari melody wanyabo. Ukundiya? Yeah. Ukundi yihe? Indirimbo yeah. But ntayo ndiko ndumva mu mutwe yihuta ariko indirimbo nawe urazizi tu haba ari ibintu umuntu expose kumva ibiki nuko ndakunda indirimbo zirimo amavoix de tête. Amavoix de tête ko nango n'umusisima manza kuyaririmba gamuga. Ndakunda ibintu birimo amavoix de tête ukuntu kabisa. Reka ngira ibisanzwe mugabo nta birebire no hava ngira right now kabisa. Ndashanda indirimbo ya Paul Clement. Paul Clement. Okay. Muri Kenya. Una wasiwasi, hofu na mashaka, unahisi moyoni kama Mungu kakuacha, maana unaona hausogei wala huendelei, uko pale pale kila siku, uko vile vile. Una wasiwasi, hofu na mashaka, unahisi moyoni kama Mungu kakuacha, maana unaona hausogei wala uendelei, uko pale pale kila siku, uko vile vile. Mungu alianzisha safari tena ataimaliza, na ahadi zote alizosema yeye atazitimiza, maana alikujua kabla hujajijua, kabla hujazaliwa. Mungu hawezi kukuacha njiani, safari yako alianzisha mwenyewe, asingetaka angekuacha mwanzoni. Unakokwenda yeye anajua, 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 yeye anajua, anajua, atainyosha njia yako. Oh my God. Atainyosha njia yako, iwe na mabonde, iwe na vikwazo, atainyosha njia yako, atainyosha njia yako, atainyosha njia yako, iwe na mabonde, iwe na vikwazo, atainyosha njia yako, atainyosha njia yako. Wow.
thanks. kudesha pa kabisa. Ariko man hari ukuntu mwijwi ryawe mba numvamwo umuntu yitwa Joel Lwaga muri Tanzania kabisa. Joel Lwaga. Ya ndumva mwakane ya. Ririmba sitabaki twumve. Niho numva neza kuri mwe bye. Baraza kumbwira yuko nabataka kumvamo. Maisha haya ninapita tu, hali ya sasa ni kwa muda tu, ushindi wangu ukaribu nami, tetezi wangu yu hai, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Wow, bana ntacyo norenza. Sinzi abantu banyandikiye, abantu banyandikiye museze ngo ni Joel Lwaga wo mu Burundi. Yeah, mama numva birimwo cyane kabisa, visually strong ariko ategeka kaduga kageri yashatse mba numva nawe birimwo gose. Really? Yeah. So, musaza ndakwifuriza iterambere no kubandanya ushininga ugere kure mu bikorwa byawe, uzo bicitegererezo kuri benshi, na cyane cyane ko numva wabitanguye neza. Wakoze cyane kuza. Mwakoze nanje kunyumvira ko mukantumira. Bishimire rero abakunzi ba Fresh TV n'abakunzi ba ikomeye. Dushimire kandi n'abakunzi banje kabisa. Yego. Yeah. Nibaza yuko ibikorwa byawe baberaba kuri Sami Melody, niho biri kuri YouTube. Ariko rero nibaza ko ufite n'ibindi bintu bishasha ushobora kubahereza umwanya n'umwanya. Ya vuba cyane ngiye gukora gose. Ndanabutsa ko mu minsi iri imbere ari company nshobora gutangura gukorana nayo, mugabo sinshobora kuyivuga. Ariko urabona yuko umwumvikano ugeze kure cyane. Umwumvikano nyine turiko turawugira, ariko ntibyakunda bizaba byiza. Naho nzatangura gushira ibikorwa byinshi hanze. Naho bitakunda tu naje ubwanje nzobyishiriraho kubera ko nubundi nari nsanzwe ndabikora. Wow. Bana asante sana. Tubashimire cyane namwe bakunzi ba Fresh TV 257. Make your comment mutubwire guys, the talent tubazanira nimba uko muba muzibona barakeneye support. Niyo mpamvu bamwumva bafasha kanya bakaririmba, ntibiba byoroshe bino bintu bikeneye amafaranga n'uburyo bwinshi. Uba supporting aho muri hose ugwaruka rw'igihugu nago nyene rugere kure. Turabakunda cyane, mubandanye muhezagirwa everywhere you are. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.